Amen, amen, amen. Sawa. Warusanze ngiye ndakuzana agatebe. Oya pastor sinicara. Pastor fisi bibazo birandenze pastor iminsi 3 abana bataje. Yesu dusenga tutabona. Iminsi 3. Pastor ndimukutana umuke abana bararira bakagira iki naco mfise fata imbere n'inyuma. Umviriza. Kubganje naje ngaho kubona ngaho. Naco mfise urukurumva. Mugabo wizere yuko Imana ishobora kubikora. Sawa. Ugaramatwe dusenge. Mwami Imana Yesu byagiye ahera Kristo turakoresa umukobwa wawe Yesu Kristo Mwami Imana reka umugirira neza Mwami Imana umwibuke Yesu inzira zawe Mwami ziruta igihumbi Yesu Kristo Mwami nimbuca kumutakura nimbuca mukamenye nimbuca Mwami Imana uca wose Mana dusenga Muhama dusenga tutabona Mana auca wose Mwami Imana abone igisubizo cyawe Mwami Imana ndavuze ni urakoze Yesu Kristo kuko wewe Mwami Imana ntabwo wigeze utetereza umuntu reka dusenge Mwami Imana senze nizeye yuko Mwami Imana uzakubikora mu izina ry'Yohana ku musaraba amen. Amen. Imana yacu ntakitogukorera. Imana ndagukunda. Pastor Imana ibaheza. Amen. Uri inkuru. Amen. Ukora ibikombe. Amen. Come on. Nachi babari Imana none ko Mana nari mfise gusaya mahera gusaya ratio. Mana none nari kuyamwana nari kubitera guca bigenda gute. Kandi mfise gusaya. Yesu Bikira Maria. Imana